Alright, Samizili Black FM, kiganiro The Star Sister Juma ni Gabigi. Ndi kumwe na Dinye Delicia, ndi kumwe na Rumambo OG kundi ruhande. Aka dufise mutume muri Black FM, azusho muri Black FM ko mwamumvise. Na ku social media Samizili Black FM mwamaze kuvyumva. Ariko dufise mutumire. Rumambo Dinye Delicia tugusavye twakiriye umutumire wacu. Sine Rumambo wowe yamara bwakiriye. Ino musi ni wewe twakiriye umutumire. Kabisa, ndibaza muravyumva iki kiganiro ni The Star System kumwe na Rumambo Dinye Delicia hamwe na Bigi. Twese umutumire mwiza aberewe cyane abatariko baramurava muri kano kanya muri ko murahomba bazakuja kuri social media bazakuja kuri social media baje kuja kuri YouTube yacu muraba kuntu aberewe cyane kuvazi gushika hejuru. Big up to you bro. Ubundi umuntu yaberewe cyane imbere yuko ndamubabwira amanze yumve yuko ahantu araberewe fosa man uzi yuko ushobora gutumira umuntu mu kiganiro kibaza ati none byavura bro ujovuye abisa iko tumwe kiriro muri visundi ni FLO ebani ibyo zina ryarateye impari sana ngo ni FLO kidi hariho umuryango wa FLO hariho na FLO hariho G Flox na FLO kidi G Flox ya rero tumwe kiri mutumire wacu mwiza ikaze gose muri Black FM. Murakoze cyane kabisa. Umerewe neza? Ya sana. Uraberewe sana bro. Merci beaucoup. Uyumva gute wicaye muri kino kibanza? Ndagiye sana kubera uri musamezi uri muririmbye uri nko muhirato. Kabisa. Nuko uburi nko muhira nuko sigambe je muri Black Fest n'ijya kabiri by the way ariko mengo aha tukiri hari yafa mu Ngagara l'autre bout du monde ko tuhita mu yindi isi ubu turi ngaha mu isi ariko kandi sijyanyu sinijyanyu by the way mu artiste bikora neza keza bihevye kubikora niho zobatakiri n'uze abizoheba nibaza ko tuzosura mu kwezi kuza indirimbo yatowe muri top 10 tuvyize cyane Le 8 décembre. 8 décembre, ils irimo. Muri top 10. Espero. Ni atogwa. A partage. Abarero sasa abafisi gengi Rubambo. Abafisi gengi hari gengi yaba. Subi abarambo. Ni nyene rega abanyene. Akabari. Ofate gengi yabo. Turabaha amahigo no. Igengi yabo ndakubwiye witwara. Konsaga. Afise abantu biwe. Afise barambo, afise ba uyu mutipu yumwe fisi ndoto bado afise abantu biwenyene uzi ko urizi wagiye muri top 10 ko ino ncuro muri top 10 iyi top 10 heruka baragize barasanjaje oya umuntu bananiye ino ncuro umuntu bananiye repro burya ni repro ni wenyine uya repro za Facebook yiwe ni media yiberengaho ni radio ni samirizi kuko post imwe guzuza nk'abantu igihumbi anyway FLO kundi ruhande ubona yuko turi muri Black FM mwavyumvise adufadane n'indirimbo yiwe kumena mtina amba wandimbo yise tunapendana kabisa tunapendana why tunapendana musaza abantu bose tubaduke gukundana sivyo tugira urukundo najyo bwiza isumbira indi gusa sivyo nashatse kuririmba je nashatse kuririmba abantu muri kote ya love y'urukundo abantu bakundana yes je ncangira amatsiko yo kwanza kumenya ni true story. Indirimbo nyinshi reka ndababwira ikintu kimwe ni true story ku bantu bonse ku ruhande rwawe ashobora kuba atari jewe mugabo ku wundi muntu ariko ni true story ku rundi ruhande ni true story ku rundi ruhande rw'umuntu ashobora kuyumva mu kanya yes uzi yuko ushobora kuririmba umuntu ugasanga je hariho indirimbo yigeze gusohoka man I was like uyu muntu yaricaye turavugana turazinanye urumva hariho rero umuntu aririmba ukavuga ati uyu muntu mengo twari twicaranye urumva arashobora kuba we yarayiririmbye ari inspiration ije peut-être mu ugasanga ni true story kuri Rubamba par exemple ngira ndababwira nakano kantu hari umuntu indirimbo nkisohora aheze umunsi umwe yaciye mpamagara nyamujama nta n'uwo narinzi atuwandirimvye ati vraiment wandirimbye yarampaye n'agashimwe musarambuza sindamuciye ku social media because abo ntashaka bimenyekana mugabo ati namurimbiye ibintu so impamvu kuvuga ko ari true story bavuga ngo mvugiye ibintu anyway tusubime gatorero kuri indirimbo yawe akadatsura kuri ndirimbo tunapendana tuiza ko tuivuge ko tuyangiza ko duhe kwanza inyuma kuri akadawa niyo ndirimbo waheje kubwira media tu wari kizizo so wagiye usanga nka talala warakawutse ukuntu kuri promotion harizo ugira promotion izino mengo urireyagiza gatoya umuntu abashaka agire balance arabeti okay narakoze media tu akadawa ndayimenyekanisha sana reka ndeke tarara nayo nkumwanya abandi bantu sivyo
then kazima bazi ko nasohoye indirimbo ku ma social media ndayiparataja ku bandi ahandi hose iragenda so kugira ntanga umwanya then ninaza mu kiganiro ntanga umwanya ibintu bazoshobora kuyaga tuvuge kuri tarara tuvuge kuri tunapendana yeah like this. Okay, par exemple wowe nk'umu artiste uha akamaro kangana gute kuri social media canke uyiri kuragirira media tour indirimbo yawe? Umuziki ubu warabaye digital. Okay. So umuziki kudandaza ureva hariho hose ushaka kudandaza. Gusa ubu turorohewe cyane iyi generation par rapport iyi generation zari ziheze. Umuntu ashobora kudandaza umuziki atavuye no muhira. Kabisa. Akoje imashini yiwe cyangwa telefone yiwe. So social media ni ikintu cyambere gikomeye. Okay. Ndashobora gusohora indirimbo mwe ubunyene nkisohora mukaba mubibonye ko nsohora indirimbo. Ngabo kare suko byari bimeze kare utazanye CD ngo kare baca baja kundundi. Urumva byari bigoye. So social media ndakibanza kinini. Yes, kubera iki MT number 1? He's a good guy. Tanke mwese kwa muri maboko y'umuntu umwe. Tukivishanye kuri kuko iyo uvuze ko bari mu maboko y'umuntu umushatse gusigurira bose bakafashwa bose jebo na bose bica kwa kure sagamesha ku mugenzi wacu ni wambwira ati MT mbona so indirimbo okay thank you muganga hagenda MT mbona yiwe ni wambwira ati FLO afise ibintu nibi twibukanye ko MT number 1 asanzwe afise team yiwe irimwo bambasha abatiti abantu nkabo kana wageze kubuyirimba byagenze gute jewe ndi umufana w'umuziki ndundi nama nabikubwiye nawe ukaburirimba neza ntamwo dinye so serieux wewe tweze kuba turi kumwe muri team jewe ndi serieuse n'ubu ndatayirimwe seriousment nako jewe urafise team share dufatika team share urafise ya muri team share sinarimwo for real woka bufise team y'abafana b'umuziki muzima ntamwo shiramwo tugera bukebuka ariko kuba muri team no kuba muri business Just ko MT number 1 mwako mukwana nka business uko na makofa to pesa MT number 1 utegura. He was a business partner. We want. Mugabo business officer ntabwo ari umuziki gusa. Ako kantu niko. Ni nkuko urabona ni nkuko jewe par exemple hari abantu benshi adobari bazi ngo Jendi manager uyu. Adojo sana. Yeah, kubera iki? Yari mu best friend wanje n'ubu no mu best friend wanje. Ariko ugiye kubiraba hariho ubuzima butandukanye cyane bw'ubugenzi bwo mu ndazi bw'inyuma ya social media yari umuririmbyi rero nka Dojo San ndumufana mu bandi nduza amaboko tugatamba tukaririmba kubera MT number 1 MT number 1 ni umuririmbyi mwiza. Okay. Tubisubire maririmba neza. Aranahibongoza. Uravye no ndirimbo twaririmbanye uravyumva ko ya matchinze neza. So ni ndirimbo wumvise uravuga wow abantu baririmbye neza baririmbye ibintu bijanye. So umuntu wese afise target akavuga okay iyi ndirimbo yanje nakayiririmbyemo iyo genda neza. Niyo mpamvu. Bon duheruka kubona MT number 1 yaramaze imisi no mu gihugu c'u Burundi sinzi ikindi mbere nuko itari hari ico nshaka kugiraho kano kukubaza kano kanya n'ikintu kijanye n'ukuntu MT number 1 adakunda kugaragara cyane gose akora ama media tour y'indirimbo ziwe dufatiye no ku ndirimbo zahera ejo bundi giharuka ngahanye tukamubona ari muri restaurant kwa Fizo abajournaliste benshi baridoza avuga ati MT number 1 ari karasukira mu restaurant aho gufata umwanya promoting indirimbo ziwe agenda promoting ubwa mbere. Ubu ntose afise program ziwe uko nakora ibintu. So ivyo MT number 1 ashobora kubyishura neza gusumba jewe cyane ariko urafise uko umubona kamera uko ndamubona n'umuntu ari pose n'umuntu n'umunyamahoro miss twabonanye dukora turi codinga twongera dushootinga ico kibazo robamba umuwajije cyaki muwaje MT madohuriya muri arena hari ibiteramo cyari kwira muri arena togati mze nyene kwera imgedo ko nyene yasiko hashitagwara igihe kirekire burya no misi nibyo kuko ndibuka yuko hariho n'umuntu w'umufana wiwe wo mu boss araho yipfuje kubonana nawe biraswata nka Desmen ari ngaha ego kabisa burya niyo mpamvu yaraje biranka yuko banavugana nkuko bategerezwa kuvugana ego najabisi bambwiye ati burya jewe hafu kwezi maze ngasi nigeze nishima no burya nsoke ngaha burya ndaye ko no kwihofura mu mutwe nyene neza peut-être nivyo vyaba nuko iyo ndirimbo y'uyu mugabo rumengo yarikoza gwaye ama video y'ibyo bitandukanye. Okay, sinanishimye kubivuga gusa yaritanze sana muri ndirimbo kuko yaragwaye kana yase akazi kenshi yarafite ibikorwa byinshi yari karakora so niyo mpamvu ndanamushimira cyane. Okay.
anuko tunapendana gatoye tucishitse Tunapendana. ngo rero na nyotinze tunapendana gatoye twumve neza ko turi muri mbuzi yo kupendana nyine aka kapila nabona ko bitazoshika sinumva ko nanje nzandika amateka mu rukundo ateteshwa nk'ikibondo pendana jisi tunapendana tena tunafanana pote tupo baby tunaendana kabisa asante sana mwavyumvise no anyway twumvise indirimbo tugaruka tuyaga vyekeneye indirimbo n'impamvu bade mfise ikibazo je no mu director wawe MC ni MC aba mu Kamenge yeah Kamenge bugenda muri wawe gusa ndamubona sinzi ngira ngo ni mu director wawe official canke akora abantu bose aboneka but je nabonye talent yiwe ndavuga wow why tumukoresha tutokorana kandi vraiment bikora neza sana n'umuntu afite umutima mwiza nawe n'umuntu itangira akazi so akazi kiwe karanyaruka cyane gusumba paraporo y'abandi maze gukorana nabo abandi ugaya maze gukorana akazi kabo gatanyaruka n'ibandi sindabagaye gusa mugabo hari ukuntu mu muziki bimeze ntitubeshanye ushobora gushutinga video wa planninga kwisora mu kwezi kuza ikamara amezi n'amezi utarayironka so wewe rero icyo ndabikundira ni kimwe MTN mbana urabona agihaje ahaze imisi mikeya turi recordinze indirimbo tuyishutinga nk'inyuma y'indwi zibiri indirimbo birabonetse so urumva si ibintu bya bose abantu bashobora gukora nk'uko urafite video kwa Ela reka tubivuge kwa yari fise video ihera teza kubiri cyangwa gasanga niyo yavuye oya enda bekino kimwe twese nije nkunda kukuvugana turabamaze kunda kubivuga cyane turigisha twanahanura mugaye twa Ela kabisa n'umuntu kweri ama video bandi oyo yafise video kwa Ela utuvyumva diratema ama video kabisa no mu videography benshi cyangwa mu director ariko ari byo cyane gose hano makuru avuga ko yanahunze ahunga mu gucugwa n'ivanye n'amahera menshi yatoye bari yimvye kandi cyo mva ciza kwizera na office so anyway nuko ikuri no mu director nyenda bugaho kandi kuri MTN ambo wasize office izina kama sizokwa n'abantu bakomakomeye ku bantu bakora ama video muguyo nta ama video menshi ko afise MTN abanya kugoye cyane bwa mukora n'uyu muntu canke like byagenze gute ntiyigiza kuvuruka ubiravye iyo video ukuntu isa ni video nziza isa neza mugabo bwa mbere ntimwaye bwabone yuko nyene akora ba MTN abone wese tumwa kuvuga ko cyane ko atakuvuruze oya ntiyamvuruze akazi karakanje kandi yategezwa kubaha event tuko turakora but n'umuntu mwiza n'umuntu atahura nubwo uvuze ko atakuvuruze jewe n'ubundi ngumana makenga ku kijanye no mu video vixen umukobwa MT number 1 n'umuntu wa mbere ku kijanye n'aba video vixen n'umuntu wa mbere akunda kuba ari allergique cyane gose sinzi kwa mugira oya nakunda na oya hasica kunda ahubwo jewe ngerageje kumviriza mu byo yagiye arasigura akunda basi uyu naramubwiye ejo yuko hariho umustar kuva tanguye kuririmba nta musi n'umurigero ubona mu video vixen asa n'uwo yashizemwe mu yiheruka nta n'umusi n'umwe MT number 1 akunda basi creativity akunda utuntu dushasha nico nanje nagira ngaruke ko utuntu dushasha ariko kandi nawe wari umu artiste uyu mwigeme kijanye no mwigeme rero uwo mwigeme niwe mwazanye MT number 1 acatera yemera acanke niwe yamwizana avuga ati je vraiment jewe ne impoza ko nizana umwigeme kuko kuri cyo nye MT number 1 vraiment akunda kuba très vigile okay hari abigeme babiri sejo nibo bagaragaye nibo twaye nk'abantu ko turakorana video bari ba propose ko bo fitinga muri iyo ndirimbo so tumaze kubazana MT number 1 aravuga wow okay ayitarabemeye acarichagurira urumva we yaricaguriye yategerezwa gucagura kuko Melissa amaze kuja ama video menshi en plus nawe hariho video yiwiwe arimo nibaze rero yuko Melissa nye ego ya Dojo San na MT number 1 ulala nibaze yuko atari kumwemera kumukoresha nivyo nibaze uyu Melissa video afise no mwaka wa 2023 uyo nawe wazi asumvye nyinshi cyane ego okay mwanukiye kubaraba kandi vraiment aba video vixen si ntibariko barabaha agaciro ngaha mu Burundi sinzi impamvu nibaza yuko agaciro nibaza yuko agaciro nimwe mwotangura kukabaha mwebwe mu bakoresha kuko mwebwe nimwe mu bakoresha okay
reka ndakiriyaringe kino kintu twebwe dukorana nk'akazi nta muririmbyi ategura award sivyo ni jewe sino muhonoma nkavuga okay mu video vixen w'umwaka cyangwa mu video yagize uko nuyu ishobora kumuvuga ko yaje twakoranye umugabo ntiyakoranye n'abaririmbyi bose so urumva twebwe dukora nk'akazi ahubwo abantu bategura ama award n'amaradiyo nyene nibo bari bakwiye kubara bakavuga ati uyu mwaka uno mukobwa yakoze cyane gusumba abandi yavyigenjemo neza gusumba abandi hanyuma akagerekana ariko jewe ikintu niyumvira nibaza yuko ata critère iri fixe ivuga yuko umuntu ategerezwa gutegura award ategerezwa kuba atari umuririmbyi kubera ko uravye nko muri PM show platform show no muririmbyi DJ Pro no muririmbyi so nukuvuga ngo gutegura award ariko mugabo ni nko gushimira uyabitegura kwiza ikinyamakuru ciwe ikinyamakuru ciwe mugabo no kwanka yuko par exemple ujya okay reka tubivuge ni ujya no muri kajya kanya bitegura abitegura nko mu businessman wow akeneye gushimira abantu bakoze neza mugabo jewe ndi umuririmbyi nkiriko ndakora sivyo sindi mu businessman wo gutegura ama award niyo mpamvu no jewe ndabikwipfurije kandi uwo mutima ufise uzowugumane bize bigukundira ubishikeko kubera ko nico kintu namama nahanuye n'abaririmbyi bandi iyo uri muri artiste make sure yuko utaguma uri umuririmbyi gusa utaguma mu artiste gusa umu businessman cyangwa business woman w'ibindi bintu bizogufasha no mu bundi buzima busanzwe mu gihe utazoba uri muririmbyi bizogufasha kure ko naravuze rapapasa abantu bacavuga ngo dinye ngo wowe ngo no hariho umuntu afise ubuzima bwo kuva muhira aja muri studio gukora indirimbo akava muri studio gukora indirimbo à la maison ava muhira kandi agiye muri media tour ava muhira kandi agiye ego ivyo birakunda mu gihe wafashe umuziki ukawugira akazi kawe propre birashoboka ariko hano nibaza ko atamuntu numwe nivyo nanje nagira mvuga nibaza ko atamuntu numwe vraiment hoba haragira yuko havuga yuko atunzwe n'umuziki à 100% bifese umuziki uramutunza à 100% à 100% ivyakoze byabihebye à 100% nakandi gazafisi urabizi uri sûr uraje ndabizi ya shop yarahombye shop riki kirakora yamagaze yo kugira kwisiga by'abamani ariko ivyo nivyo twamenye twibaza yuko ashobora afise ibindi usanga akora uburimyi wabo par exemple usanga yoroye yajya amatara yajyanye kwibabara ni wewe c'est jamais anyway nuko reka tukone na FLO ariko ndi batwumvize indirimbo rubambo tugaruka tugwa n'umuntu wa telefone badaza kwifuza kuvugana nawe baza kumuvugisha ariko imbere ko tumwa ama telefone ni indirimbo tunapeye kumwe na MT number 1 tuyumvise tugaruka na kigano the star system